kuva muri manu winjira mwiyimbura. Iyimbura ni iki mu Kinyarwanda? Umusaruro. Abari mu vyeze nibidoga. Ari mu vyeze nibidoga. Ari mu vyeze barama imbuto nyinshi kubw'icoro c'Imana. Ukwiye gushika ahantu abantu bakaruhuka. Ukwiye kuba ahantu abantu bagira ivyizigiro. Hakwiye kuba ari umuntu kw'isi ashima ko wowe urubaho. Avuga ati Imana warakoze kumurema. Umugisha si amafaranga. Amen. Umugisha ni ubuntu bw'Imana buza kuri wewe. Ube umugisha aho uri. Icyo gikombe c'imyidondo uno munsi ushobora kwisesa. Ukabisesa vyose. Ugatangura zero. Nibwo butumwa nakuzanira uno munsi. Tangure bishasha. By'abandi bireke. Reka kuraba iruhande. Reka kuraba droite. Reka kuraba gauche. Reka kuraba imbere. Reka kuraba inyuma. Reba mw'ijuru. Reba isezerano. Tuganire ku ijambo ry'Imana nise kuva muri manu winjira mwiyimbura. Iyimbura ni iki mu Kinyarwanda? Umusaruro. Hari abakristo bashaka guma, ngira amaze gusigura gatoya imbere ko tutangura. Hari abakristo bakunda guma muri manu. Anye ni benshi bari muri manu. Abazo nkurikira ni benshi bari muri manu. Ngenda bereke yuko manu iva ku Mana. Manu murayizi? Marayumvise? Marayibonye? Warayivuyemo rero wewe. Uvuze ngo narayibonye, yarayivuyemo. Hari abakiri muri yo. Hari abayogamwo. Bayijyamamwo. Manu igihe bava muri Egiputa, ngera gusigura gatoya. Igihe bava muri Egiputa basohotse Abanyisirayeli, hanyuma bagenda bari batumbereye bagenda mu gihugu c'isezerano. Imana yabwiye ati ni igihugu c'amata. Igihugu c'amata n'ubuki, sivyo? Basohotse basanga bari mu bugaragwa, mu butayu cyangwa mu bugaragwa. Mu bugaragwa nta mvura iriyo. Mu bugaragwa cyangwa mu butayu ntushobora kurima cyangwa guhinga, ntushobora kurima. Kubera iki? Kubera mvura iriyo. Mu bugaragwa nta bwatsi buriyo, nta biti biriyo, nta mashurwe ariyo, nta bwiza buhari, harumye, nta buzima. Rero mu bugaragwa n'ahantu atavyizigiro biriyo. Mana ishimwe. Bamaze imyaka ngahe kugira bashike mu gihugu c'isezerano? Imyaka ngahe? 40. Iyo myaka yose bategeza kubaho. Umuntu ugira beho arakeneye amazi. Igihe cyose bari mu bugaragwa byasaba ko bagira ubuzima, byasaba ko bafungura, byasaba ko bagira amazi. Bagisohoka bazabona umukate. Umukate uramanutse uvuye he? Ijuru. Bakira bava ngo ico niki. Niyo mana. Manu zigura ico niki. Bakibona baranezerwa. Barafungura bose barahaga none ngo miliyoni. Kubera iki banezerewe? Kubera bari bashonje. Nkiri umwana mutoya twaduse umukozi yamatubwira ati ngo mwigisha yatwigishije ngo ntangira nemwe ziryoshe muharyoha inzara. Nivyo? Kweli bashonje bariye manu umva biraryoshe. Hanyuma hariho rutare, hakaba hariho amazi aza mu gitangaza. Igihe cyose bagenda rutare rwara bakurikira bisigura ko batigira babura amazi, batabura ico bafungura. Vuga yuko Imana yamari provision, itanga provision, provider. Bafungura buri munsi. Imisi yose banezerewe, imisi ya mbere baranezerwa. Bararyoherwa, barahimbagwa. Imana iradukunda, Imana iratugaburira. Hanyuma umunsi wa kabiri bagasohoka bagafungura. Iyo manu yari ifise validité. Muraza kuja muri alimentation, ukaza muri boîte yaranditse date d'expiration. Indazi date d'expiration ya manu. Nana date bandika handitse 24 heures. Amasaha 28 ugiye kwijya inyuma y'amasaha wasanga ari mwiki? Kiretse ukundi inyo sino ntacyo washobora kuroba. Ukundi inyo nta kibazo bavuga ati twende tu. Yewe nako nabatemwanyaje kuri YouTube y'umugabo kera avuga nta akiri mu isi yaramerewe nabi ajyama ntagira amatara adafungura bimugora gufungura bacha mufata yagiye ku Black Bank bacha mushira muri prison
Ndavuga ati je muri prison na luxe kubera nafungura gatatu mu gitondo saa sita mwijoro kandi hari amatara. None je wombwira ngo ndi muri prison gute? Ahubwo bankamaye promotion. Amen. Garaba neza iyo amen yawe ntikukwegere. Imana ishimwe. Rero manu bayifungura iminsi yose. Turazisoma muri mu Kuvayo 16 umurongo wa 35. Exode 16:35. Imbere ko tuhasoma nashaka tuve ko bavuye muri manu barayifungura hagera igihe ko nabwira incamake bwa mbere ko ntangura bagera igihe baraduhigwa bararambigwa. Nza kumva abakristo bavuga ngo je narambiwe na noir sur blanc. Muceri n'ibiharage bicaye cha mukaru ngo ndarushe iyo ugenda imbere y'Imana ngo mana ndarushe na mukaru ariko ufise isukari wayifise. Ndarushe n'umukate atabreba mbawura ufise umukate urumagane tudashima. Ukiurongo umukate uranezerwa. Ukirongo icyo cyayi cya mukaru uranezerwa. Ariko hagera igihe ukaraba ku ruhande ugasanga yundi muntu afise breba. Ugasanga yundi muntu afise iki nido. Ikibazo kiba kenshi kuvyo tubona atari byo dukeneye. Ibyo tubona ku bandi nivyo itusubiza inyuma bigatuma tubaza Imana ati kubera iki jewe uriya wamuhaye je ni wampaye. Ndabwira afise abana batoya kujya kuna abana baguma bikompara niko n'abantu tumeze muri kamere yacu. Kamere yacu uko imeze. Imana ishimwe. Rero hagera igihe bageze kuri imyaka 40 bagira binjiye mu gihugu cy'isezerano bageze kuri frontiere. Mana ucira hagarara. Kweki yahagaze kwa bagiye ahantu hamera. Bagiye ahantu ushaka kurima, ushaka guhinga, ushaka kwimbura. Ugize aho hantu rero ntibikenewe kuronka manu. Mana ishimwe. Igihugu cy'isezerano turakiririmba cyane sivyo? Ariko usanga uri muri ico mugabo ukibaha muri manu. Ibyo ngiye tubona umunsi. Hari abantu bari mu gihugu cy'isezerano barakijijwe ariko bari muri manu. Kweriki manu ni bya bindi nyene. Manu irarambira. Unda kwita ko ari serumu. Serumu urayizi. Serumu irashobora kumaraza ukwezi kumwe amezi abiri. Ntupfa. Ntupfa urabayeho ariko nta nguvu ugira. Icyo ukora gusa umutima uratera kandi urahema no kuvuga uravuga. Ariko nta kintu ushikako. Rero hari abakristo no munsi bari mu gihugu cy'isezerano niko bitwa. Ariko ubuzima babayemo n'ubuzima bwo muri ubutayi mu bugaragwa. Imana ishimwe. Nivyo ariyo periode yo guca mu bugaragwa ariko sishobora kwemera yuko iyo periode mu bugaragwa icyo gihe cy'ubugaragwa uzokigumamwo gushika niyo bava mu mubiri sivyo. Ivyo rero nicyo tukwiye kwiga uno munsi. Wewe urimenya aho uri. Dusome muri Kuvayo 16:35 Exode 16:35. Abisirayeli bamara imyaka 40 bajya manu. Bamaze imyaka 40 bajya manu. Bageza aho bashikiye mu gihugu kirimwo abantu. Bageza mu gihugu kirimwo abantu. Uvuga yuko abo bantu bari muri ico gihugu ntibatunzwe na manu. Batunzwe n'umwimbu cyangwa umusaruro. Hariho promotion bagrave ahantu hamwe bagenda ahandi. Ashaka twumve umugambi w'Imana kuri wewe sukuguma ahandi. Abantu bari muri ahandi imyaka 5, 10, 15, 20 hahandi nyene. Bya bindi nyene nta mwimbu ufise. Umwimbu kuravuga sa amafaranga gusa. Yo tuvuze umwimbu kenshi anabona amafaranga. Nimba uri umudandaza uri umukomersa ego umwimbu wawe ngaha two tuvuga amafaranga. Ariko umwimbu sa amafaranga gusa nukugira ivyamwa les fruits. Yesu yavuze ngo ijambo ryanje n'ijya muri mwebwe mukwiye kwama ivyamwa vyinshi. Nta mukristo akwiye kugira ubuzima buri ordinaire. Ndabisubiramo mu kirundi ni ordinaire. Busanzwe. Nta mukristo agira ubuzima busanzwe. Siriko nigisha prosperite, siriko nigisha kwiyemera, kuvuga ngo iki oya nukugira ivyamwa abandi bafungura ko. Bega wewe hari
ikintu mariye abandi turetse umugore wawe cyangwa umwana wawe cyangwa umugabo wawe. Hari abandi bagira ikintu baronka kuri wewe, si uravuga amafaranga. Hari ikintu ushaka kunguka kimwemo. Hari ubutumwa bwiza utanga. Hari ingabire nimwe uriko urakoresha abantu bandi batera imbere bashima Imana kubwawe. Cyangwa ni wewe gusa, jewe gusa, amafacture yanje gusa. Ndabe ngene mbaho, ndabe ngene shikaro 30 ndi muzima. Sa Imana ashoboza kumara ukwezi. Amasenga shawagaze kuri wewe gusa. Ariko siyo mugambi w'Imana. Yesu avuga ngo mukwiye kwama ivyamwa vyinshi. Apana bikeya, vyinshi. Amen. Uri mu gihugu c'isezerano n'ahantu hamera igihugu c'amata n'ubuki, ukwiye kugira ivyamwa ico wimbura. Aha rero wa murongo uhera gute? Barafunguye manu gushika ryari? Bajya manu bashitsaho bagereye ku rugabano rw'igihugu c'i Kanani. Jusqu'à leur arrivée aux frontières. Alléluia. Iyo frontière rero itandukanye iki? Itandukanya ubugaragwa cyangwa ubutayu hamwe n'igihugu c'isezerano. Mana ishimwe. Rero abantu bakiri muri manu n'abantu ubuzima budahinduka. Wamana bya bindi nyene, ugendana bya bibazo nyene, ntibihinduka. Abakristo benshi bafashe umwanya wo kwidodomba, hagera bararenga nivo yo kwidodomba, bagera kuri nivo yo kwiyakira. Nuko mutwenga muri yizi mwebwe nyene. Kwiyakira navuga yuko nta kundi nitwibanire, kirazira kwiyakira. Mureka kwakire. Reka kuraba ngo niyakire. Oya, begendera mu mugambi w'Imana. Ubushake bw'Imana ko buri mu ijuru, senga kugira bumanuke. Hari icyo ukwiye gukora kugira ubushake bw'Imana bube mu buzima bwawe. Mana ishimwe. Umviriza, ni wiyakira uzoguma gutyo, kandi mu ijuru ashobora no kuzojayo wiyakiriye. Mugazo buhomvye. Mana ishimwe. Siwe uzobuhomvye gusa, nabo bagira ivyo bunguka kuri wowe bazohomba. Imana ishimwe. Ni wakira iyo situation Satani yagushizemo cyangwa isi yagushizemo, kuvuga ati nta kundi. Kweki warasenze hayimoni Imana cikoze ucabivamwo kumbure. Kenshi ngo kumbure n'ubushake bw'Imana. Hari ibintu atari ubushake bw'Imana. Kwereki binyuranye n'umugambi w'Imana. Kwereki Yesu yavuze ngo mwame ivyamwa, hagira abantu bamura kuri mwebwe, kandi ntushobora kuba hahandi nyene. Nubwo wowe ukora ahantu ukwiye kutera imbere. Niwo mugambi w'Imana, aho uri ukwiye kuba ngo mube umuco w'isi. Sosiyete ukoramwo y'abantu badakijijwe, wowe ukijijwe ukwiye kuba umuco. Ku buryo patro wawe avuga ati uriya niwe nizera muri bose. Kuko ndabonamwo apana kubera ngo ari umukizwa, kuko ndabonamwo ivyamwa byiza muri we. Kuko aramurikira. Ukwiye gushika ahantu abantu bakaruhuka. Ukwiye kuba ahantu abantu bagira ivyizigiro. Hakwiye kuba ari umuntu kwisi ashima ko wowe urubaho. Avuga ati Mana warakoze kumurema, kuko iyo utamurema uno munsi mbamerewe nabi. Haleluya. Mbega hari umuntu umwe gusa bavuga ivyo bintu kuri wewe. Nimba ata muntu n'umwe agira icyo avuga, nimba ata muntu n'umwe agira icyo ashima ku bwawe, ndakubwiye yuko uri mu bugaragwa, uri muri manu. Nubwo ufite amafaranga, ayo mafaranga siyo busaruro, siyo kwimbura, siyo mwimbu. Umwimbu ufite amafaranga menshi. Satani yabesha abantu yuko guhezagirwa ari kugira amafaranga menshi. Ico ni kinyoma. Kuko hari abantu benshi bafite amafaranga babakorera Satani. Hari abantu benshi bafite amafaranga menshi biyahura, baguma banywa imiti ya depression, bari mu rumogi, ari abamiliyoneri. Bisigura yuko umugisha si amafaranga. Amen. Umugisha ni ubuntu bw'Imana buza kuri wewe. Ube umugisha aho uri. Mpwemu y'Imana ariko arashaka kukubwira yuko nimba ukiri kuri nivo yaho, bya bintu biguma gutya, ntibiduga, ntibimanuka, nitwende tu. Ntugume ngaho. Amen. Guharura turabigitangaza cyahindutse mu nyuma. Barabanezerewe bakiyona manu, baranezerewe.
guharura 21:15 Nombre 21 verset 5. batonganya Imana na Mose bati mwadukuriye iki muri Egiputa. Abo ni abantu banezerwa bakibona manu. Bari banezerwa na manu kwera iki? Bari bashonje. Barasonza manu nta sosi yarimwo. Nta birungu vyarimwo. Cyayi cyakindi nyene. Ni nko gugari rw'ibigori imisi yose. Umwaka wose ugibigori rw'ibigori gusa. Bwa mbere anezerwa ko rubushonje, ariko agera igihe bacatobwira Mose ngo babwira Mose, babwira ngo ni kuki mwadukuye he? Mwatuzana iki ngaha? Hanyuma kwera iki? Komeza. Mukatuzana gupfira muri ubu bugaragwa. Ikibazo none bapfuye. Aho babwapfe. None kweka zango aje gupfira ngaha. Kweka vango aje gupfira ngaha kandi batarafa. Waheze kubera iki? Baduhiwe. Barambiwe. Harana avuga ati je niho ntariho na kare nugufa nugufa. Muri bo nubwo baronka amazi, nubwo baronka manu, kandi manu nyezo karimwo ibikenewe vyose by'igifuwa kibari gifuwa. Hanumwe yonze gukorera manu. Umviriza injya tuteka tukura mu ivu hajya. Ziraduha inguvu. Ugasimba, ukaronka inguvu. Bivuye hehe? Mwivu iyo azivuye mu ijuru navyo ivuye mu ijuru byo nagaheta ni perfection ni excellence ngo twaje gupfira ngaha nta numwe bwapfe abapfuye bari bapfuye nkuko umuntu yopfa ariko twaje gupfira ngaha kwera iki kuri bo izonjya ariko igitwenza rero igitwenza baguma bidoga ngizonjya zirabishe ntaco bimaze nta makonkombre twaje gupfira ngaha ariko imanutse bagatangura ngo gutora yaba ari sincere bagira grève de la faim bakavuga ati je ndameye gupfa na kare hako ngivyo bintu fuma mpfa nta numwe yavuze gutyo muri Bibiliya yose mwidogera ibintu mubiryamyeko kakatuga kajegera gatama pièce mwaho kademara none gategaho ugere mana wamaye amaguru ndagahevye gahebe rero kubesha cyangwa se imana itishura ko muri sincere komeza rero kwatavyo kurya tuhabona atana amazi ariho arabesha kandi badidire eske nta mazi ahari imyaka 40 yose amazi nigeze abura ngo ntavyo kurya none bagiki manu sivyo kurya nijo kunywa nijo kugira gute ni binyoma abantu bose itodomba nabeshi niba witodomba urabesha mana warampevye urabesha waranyibagiye urabesha tukomeze ngo ntazo kujya bari nta mazi ahari mugabo rero bacaheza bavugishije ukuri akanyuma niko nakunze kandi tubihiwe n'ibi vyo kurya bitagira ikimazi okay nibigira ikimazi kuri bo ariko bise ikimazi ku mana kubera byabashoboje imyaka 40 mubaho hama ngo nakimazi bigira haji biharage birakomeye nimbe zakureze ugakura birakomeye gose n'intete ziragira ikimazi kuko ntakuzidogera mugabo zarakureze urakura uraho umugabo n'ubwanwa nta kimazi kandi ufise ifuwa ufise amaboko nta kimazi wari ivyasi warishije hanyuma ngo ndakunze naravuga ngo mu gifaransa avuga neza ngo notre âme est dégoûtée umushaha wacu wageze gute waduhiwe washishwe wabihiwe de cette misérable nourriture urumva baremeye ko ari ivyo kujya mugabo biri misérable bisuzuguritse atagaciro bifise aha two tuvuga aba bagabo ariko namwebwe muravuga ivyo bintu imbere y'Imana nuvuga ivyo kujya nuvuga manu uvuga situation urimwo kano kazu zogeza ryari kuguma gutya zogeza ryari kuba jengene zogeza ryari kubingumba kubera ikabandi baronka uri ntutandukanye n'aba bantu iyi ni rangaje yo mu bugaragwa yo mu butayu kuko babivuze gushaka kuri frontiere winjiye barinjiye haleluya ariko rero kikomeye tuza kwibona aba bagabo bose bavuye muri Egiputa bavuga aya majambo
imyaka 40 bavugayo bidoga nta numwe kiretse abantu babiri gusa yinjiye. Birashoboka kutarinjira kubera amajambo n'ivyiyumviro ufise. Birakomeye kuri situation urimo. Ivyiyumviro ufise n'amajambo uvuga, kumbura niyo uvuga ku mugaragaro uravuga muhira imbere y'umugabo wawe cyangwa imbere y'umugore wawe cyangwa wenyene, inyifato yawe irerekana ko aho uri mu guca isezerano cyangwa uri mu bugaragu. Amen. Ariko abo Imana yagiriye ikigongwe n'abavukiye mu bugaragwa, abavukiye mu butayu, kuko ijambo Imana yavuze Mose ababwira ngo mugira muje mu gihugu c'isezerano, igihugu c'amata n'ubuki. Abo barundi navyo bumvise so bari, ariko abandi bose bavyumvise bagaruka ku makonkombre n'amasamagi n'amafi bose kiretse Yosuwa na Kalebu. Haleluya. Reka turabe muri guharura ni nombre guharura cyangwa kubara 14 14 26 gushika 30. Turabe ivyabaye ku bantu bagize inyifato mbi bakiri mu butayu. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati nzogeza hehe kwihanganira iri shengero rimeze nabi rihora rinyitotombera. Komeza. Numvise imyitotombo y'Abisirayeli banyitotombera. Sinumvise, j'ai entendu, narumvise. Iyo myaka yose narumvise. Imana yumvise rimwe gusa, yumvise iyo myaka yose. Nuvuga yuko imyitotombo yawe yose wagize Imana yayumvise. Kwera iyo uvuga cyangwa widoga biguma biduga mu matwi y'Imana. Icyo wamenya nuko imyidodombo yawe yose wavuze, ivyumviro byawe byose, ukubihigwa, gushishwa byose byarabaye stoke. Ariko no muso ushobora kubisuka. Icyo gikombe cy'imyidodombo no muso ushobora kwisesa. Ukabisesa byose. Ugatangura zero. Nibwo butumwa nakuzana no musi. Utangure bishasha. Apara numvise, narumvise, muvuga narumvise. Babarire utukuni kuhora hagize utarahiye uguhoraho kwiwe ati ivyo yumvise mwivugiye mwebwe nyene nivyo nyene azobagirira. Gasubiramo akantu ati ivyo numvise mwivugiye nivyo nyene azobagirira. Bijya wavuze nivyo nyene azogira kubera iki? Bijya wavuze ni commande wagize. Aho mwanya muyumvire nakare no gufa napfuye command yaduze sinyari yaduze mu ijuru. Undi maziki biraduze ntacamaze wavyumvise shirako. Igihugu naco kimaze carapfuye igihugu kibe cyapfuye shirako. Oya ni vyukura duze ni command. Gasura wagantu ngira bacakuva neza ubuntu ni murongo kangahe? Arahiye umurongo wa 28. Gasubiremo. Arahiye uguhoraho kwiwe ati ivyo yumvise mwivugiye. Si undi yakuvugiye nta pote Paulo arimo, niwe nyine avyivugiye. Komeza. Nivyo nyene azobagirira. Ntabikora ubunyene, ararindira biduga gusha igikombe cyuzure. Kumbe nacu urabona ko ntibikiruzura. Komeza uzobibona. Sitera bwo two tubisoma ngaha. Komeza. Uti imivyimba yanyu izogenda ihindikirana muri ubu bugaragwa. Kwereka imivyimba yabo. Imivyimba ni mu Kinyarwanda imirambo cyangwa imivyimba. Mane majambo muzopfira he? Ninde yakomanze ko bapfira mu bugaragwa? Baravuze ngo twofuma tugira gute? Bagaca bandika hariya ivyo uvuga byose barandika. Hari umumarayika yandika. Wabuse yavuze si wewe niwe bandanya. Uti abaharuwe mwese uko mungana uhereye kubamaze imyaka 20 no kuja hejuru uko mwaka mwitotombeye. Umva uwo muvumo ugiye ku bantu bari adulte. Siko ububebe
kiya gihe ntubuharura mugabo bari bafise 20 ans uduga anase 20 ans ngamura ari benshi basha ivyo muvuga vyose unuvuga yuko urakuze wabivuze uvyiyumvira. Aha, komeza. Uti nukuri mukazogera mu gihugu yarahiye amanitse ukuboko kwazokibaha ngo mukibemwo. Yararahiye ko azokibaha mukibemwo, ariko kubera ivyo mwivugiye n'amasinyo yaduze, si jewe uhoraho ni mwebwe. Hari ibibazo atari Satani, atari ndiho, ari wewe. Satani abizi arakubesha ukavuga amajambo yo kwizirika, yo kwiboha. Hanyuma ngo Satani yanshoboye wamwumvirije. Sino Imana yari guhana Adamu na Eva. Nuko barafise ijambo baronse Imana yababwiye, Satani azababwira ati mbega Imana yavuze vy'ukuri. Aho rero no kuhagabira. Komeza. Ntimuzokwinjira shit. Yosua shit Kalebu mwene Yefune na Yosua mwene Nuni. Umva ni bangahe bazoshobora kwinjira? Mu bantu bari adulte bose bari majeur, abantu bazokwinjira ni babiri gusa. Kubera iki abo babiri? Turabe murongo wa 10 aho nyene 14 murongo wa mbere gushaka 8. Wa mbere gushaka 8. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Aha baboroze kubera iki? Baronse rapport y'abatasi bangahe 10 bajanye na Yosua na Kalebu bagiye kuraba igihugu c'isezerano mbere kwinjira, bazatanga raporo yuko ari bigatanya tumeze nk'inzige imbere yabo. Babantu bumviriza raporo yande yabo 12, ariko ari raporo ya babiri inde nande Yosua na Kalebu bavuga ibintu binyuranye n'ivyo bavuze, ariko ivyo bavuze ya 10 nta nakimwe babeshe. Bavuze ngo ni bigatanya ntidushaka kubanesha, turi bato imbere yavyo, bavuga ukuri. Tubandanye. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni, ikoraniro ryose rirababarira riti esiyo tuba twaraguye mu gihugu ca Egiputa canye tukagwa muri ubu bugaragwa. Mbiriza baracasaba bagafe ngaho barapfa mu bacasaba, turashaka kwipfira ngaha. Abantu baba ngo ufuma mpfa uraraba neza. Sivuga ngo ntapfa, ariko na abantu bava amajambo nkaya nta vyamwa bafise. Kandi nta vyamwa bashaka kugira kubera bari mu butayu. Uri mu butayu, ivyamwa vyonyene canke imbuto zonyene, le fruit zonyene ushobora kuronka ni ivyamwa vy'akanwa katura izina ry'Imana. Kuko nta kintu bushoboye uri mu butayu. Ariho bari kuri frontier bagira bashike frontier. Simba usoma umurongo wa 6 verse 6 we kwera umwanya. Yosua mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu, bitanamurira ko impuzu zabo. Babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati, aba bagira vuge version yabo, ariko bagiyeyo bose 12 10 baje bavuga la réalité. Iyi ngwara nikira niko bimeze, OMS iravyemeza paf. Ariko hari wundi agira zana raporo ntaje kuvuguruza OMS, aje gutanga raporo yindi yo mwijuru itandukanye ni ya science. Nivyo nikira selon imiti n'ubwenge bw'abana babana. Ariko hariho iyindi version mwijuru. Iyo mwijuru iratandukanye niyo kwisi. Igihe bafata inkoni bakayigira inzoka, abandi bace bigana bagira gutyo nyene. Bose abafumu ba Farao bagira inzoka nabo nyene, ariko Imana avuga ati ndashaka kubereka urutu wundi. Hari ubushobozi bwanyu bwabikoze kugira nabereke yuko ari jewe uhoraho. Inzoka ya Mose na Aroni kirazimira zose. Bari majambo version yo mwijuru iramira version yo kwisi. Ndabisubiramo ngani bavyumvise. Version ya data
y'Imana yo mu ijuru iramira version ya science. Ntuzombarira ngo ntuzosama ngo kwera ngo wamaze guca. Iyo ni version yo muri science yo ku isi. Ariko version mu ijuru uca udaca. Imana irema umuntu ikamukura mu mukungugu, ikamuha ubuzima, ikamuha inkomezi, ikamuha ubwenge. Nshaka kumara ngo urumva trompe zose yazikuye Adamu gihe yabaho hari trompe zariho. Iyo rezonwa yawe nizibira umugambi w'Imana, suko Imana idashoboye nuko wahisemwo kuba muri realite. Ariko niwahitamo kuja muri verite, verite iramira. Haleluya. Komeza. Bati igihugu twanyuragiyemo tugitata. Ni igihugu ciza cagahebuza. Kwa ciza bose rabihurizako. Nta numwe yavuga ko atari ciza. Aba bagabo bidoga bemera ko ari ciza. Musomye raporo yabo baravuga ngo ni igihugu ciza. Bakanye ko atari ciza. Icyo bakanye nuko bashobora kunesha ingabo y'ibigatanya. Komeza. Uhoraho namba tumuhimbaye. Agasubiramo kandi. Uhoraho namba tumuhimbaye. Gasubiramo kandi. Uhoraho namba tumuhimbaye. Hakenewe iki ngaho? Mwiziki ngaho? Namba. Mu Gifaransa avuze gute kandi? N'umurongo kangahe? Umurongo 8. Si l'Éternel nous est favorable. Komeza rero. Azotujana muri ico gihugu akiduhe. Kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Igituma bavuga ngo namba tumuhimbaye nubwo yuko abatamuhimbaye babaye gute? Kadavere. Abatamuhimbaye bapfiriyeyo bose ntibinjiyeyo, ariko abamuhimbaye yavuze ngo namba tumuhimbaye bashize amaso kuco yavuze. Bavuga ati nivyo nta nguvu dufise, ariko icyo tuzi Imana yacu. Ubiriza uri imbere y'ikibazo zokaba wiyumvira gusumba, wiyumvire Imana yawe gusumba ikibazo cyawe. Iyo tugiye imbere y'Imana ntitukorera umutwaro nk'uko umengo Mana nawe. Oya, aho biratsitaza, birababaza umutima w'Imana. Bavuga ati Mana kiraremere kuri je, ariko wewe vuza uruha gusa. Nawe vuza uruha. Ibi ni binini kuri jewe, ariko ndakuye umutima wanje kuri vyo, ndakuye ivyizigiro byanje kuri vyo. Aya madeni ugangana kose ndarekuye. Shiza amaso kuri wewe. Namba tumuhimbaye. Ntuzosubira ngo Mana utegerezwa kubikora none sasa Imana yayikangisha. Imana ishaka guca bugufi. Ndazi yuko ushoboye. Ikintu ushatse kiraba. Mungu munani wahojeje waheze. Imana ishimwe. Haleluya. Tuje mu Yosuwa 5. Bagira binjire rero ahabi tugeje mu bintu bikomeye. Yosuwa 5 umurongo wa 11. Bukeye umunsi wa Pasika ushitse bajya ivyeze muri ico gihugu. Bacumba udutsima tutambiye bajya n'impeke zikaranze. Impeke zikaranze baba twitaza api. Uvuze impeke abayumvira gwagwa. Bavuze ngo des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Abinjiyeyo nabaye qualifié. Intumbero n'inyigisho ngira ube qualifié nawe. Amen. Harabapfuye icyiza nuko abapfuye bari ngaha barashobora kuzuka. Mu buryo bw'imhemu barashobora kuzuka. Amen. Ndakurikiye inyigisho n'igishije muri Canada MCI bayikurikiye n'ubunyene kuri application abumva igifaransa muzoyikurikira. Amen. La puissance souveraine. Ngena abantu babohotse bahinduye position. Uhindura position ukareka kuraba abanyegiputa ugahindura ukaraba isezerano.
niwashira amaso ku isezerano Imana irintervena ishobora kubirindire gusa kuhindukira kwe tarahindukira rero nakirakora ikosa si ry'Imana ikosa ni ry'iwawe Imana ishimwe baca umurongo wa 11 wawuhejeje baca rafungura 12 verset 12 uwo munsi nyene bariye ku vyeze vyo muri ico gihugu manu niyongeye kuboneka. Kasubiramo akantu iyo phrase yose. Maze umunsi bariye ku vyeze vyo muri ico gihugu manu ntiyongeye kuboneka. Umunsi bariye ku vyeze vy'ico gihugu. Umva bariye ku vyeze vy'ico gihugu. Harakomeye cyane. Ntushaka gufungura ku vyeze no kuri manu en même temps. Urumva utariye ku vyeze ukabubaho bisigura yuko ubaho nande manu. Yutuma titre dushaho titre Desire. Titre ni gute y'inyigisho. Kuva kuri manu winjira mwiyimbura. Urumva niwe uhitamo. Ndagize intambwe ndavuye muri manu. Uvuriza ugiye mu vyeze manu kihagarara. Yigisha yagaze nuko abari mu vyeze nibidoga. Ari mu vyeze nibidoga. Ari mu vyeze barama imbuto nyinshi kubw'icoro c'Imana. Ariko hari abantu binjira mu binjiye bakijijwe ngo tubigo c'isezerano twarakijijwe mugabo bakibahe mu buzima bwo muri mano. Kubera iki barinjiye ariko baridoga. Niyo vyeze hari abijya bidoga. Rero nimba ukora bijya widoga uri kurasitanga sinyari zuje mu ijuru yo kugusubiza hehe. Ugasanga uragenda mugabo ukiri mu bugaragwa. Si Imana yagusubijeyo niwe wishizeyo. Aha niwe wowe wisuzuma. Ndiko ndavuga ubuzima bwawe nturabe gusa ngo akazi kawe cyangwa amafaranga uhembwa si ivyo gusa. N'ubuzima bwawe. Ya monotoni biguma kwa kundi nyene nta muntu mwahezagirwa nta kintu kimwana iguha nta guhishurirwa nta gutera imbere no kuvuga yuko uri muri manu. Mana ishimwe. Ariko gira ndaza kubereka ngene ushobora gukora gira uhindure uve ngaho. Nta kindi cyatabaye Yosuwa na Kalebu. Nta maji bagize nta buhinga bundi bagize bashize amaso ku isezerano. Ukeneye kumenya isezerano y'Imana kuzaba bwawe ugashira amaso ku isezerano ivyo yavuze ugahagarara ngaho ugatanga amashimwe igihe cyose. Nje turamukanya. Haleluya. Heza neza rero umurongo 12. Maze uwo munsi nyene bariye ku vyeze vyo muri ico gihugu manu ntiyongeye kuboneka. Abisirayeli ntibongera kubona manu ukundi. Okay. Rero ikintu twize ku murongo 12 urakomeye. Muri byose navuze uyu murongo urakomeye kuko ivyeze birahari ariko manu yahagaze kwera babifunguye ko. Urahantu hari vyeze wowe akijijwe ariko nuri kura bifungura ko. Nuri kura bifungura ko. Urakijijwe. Waronse ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Hari amasezerano y'abana b'Imana. Ariko nuri muri yo kandi ukijijwe. Ugeza aho wamvia. Wifuza ati barahiriwe. Yumvira abapagani ngo barahiriwe. Nimba ugeze ngaho nuko yuko warinjiye ariko nuko urafungura ku vyeze vy'igihugu c'isezerano. Ariko umunsi wabifunguyeko mani izo kigira gute? Sindiho ayihagarika niwe wihagarika. Navuga ndafunguye ku vyeze ndahagaze ku vyeze ndanse kwiyatura ko buvumo ndazi ko n'umwana w'Imana naremwe mu ishusho ry'Imana mu mishago yawe naronse ugukira ndaze gweshwa Satani ndafite ubushobozi bwo gukanaga inzoka na scorpion nta kintu na kimwe kizotunesha misi yose mu gitondo ukavuga amajambo
niwatura amajambo declaration y'amasezerano buri gitondo uzamenye ko kurarungika amasinyo mwijuru mw'impwemu. Hano sinyari uduga mwijuru. Imvura nako butwagiye muci ariko imvura niyagwa nuvuga yuko harabaye vapeur iduga mwijuru. Amajambo uvuga buri gitondo ni sinyari urungika mwijuru. Ayo niyazo gukora mu bugaragwa ukazofungura ku vyeze vy'igihugu c'isezerano. Amen. Gute umuntu ashobora gusubira muri manu? Tubisiramo ndabereka ibintu bitatu bishobora gusubiza muri manu. Nuko bavuga ngo washitse. Harano bavuga ngo narashitsesha. Hari bikenewe kugira ugumeyo. Murongo dusome Matayo 25 murongo 23. Matthieu 25 verset 23. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa. Ya parabole ya matalano murongo 23. 23. Suramo 23. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa. Wizigiwe kuri bike zoguha kugaba vyinshi. Wizigiwe muri bingahe? Muzoshaka guha bingahe? Aha bavuze mu Gifaransa ngo bon et fidèle serviteur. Wabaye fidèle muri bike nzogukonfia vyinshi. Haleluya. Abantu bashaka multiplication nazo kuri benshi sinabwo yamutuza ukuboko. Nka bose, si bose mugabo nka bose. Niwivugire wewe. Urashaka? Neje avuze ngo ndi twese. Twese ushaka iki? Kugwira. Umusaruro mwinshi. Haleluya. Umusaruro mwinshi uva hehe? Ndiho na utanga mugabo hari ikintu gisabwa kugira habe multiplication. Ufise dukeya. Utwo dukeya rero ico taruzi bamwe barabizi ndabizi ko bamwe barabizi ko maze kuvuga kenshi ariko atabizi. Nimba ufise utuntu dukeya akazi gasanzwe uhembwa amafaranga make n'igikorwa abapastori bako barankurikira eglise yawe ntibarenga 200 umwaka umwe 200 aho na 200 havuyemo umwe yabasuye kuba 19 nuvuga yuko ayidukeya utwo dukeya rero icyo nababwira mutari muzi ko utwo dukeya ni test Imana ikora kugerageza iraba umutima wawe. Cyo tuvuga ngo Yesu yavuze ngo wabaye umwizigirwa ukivugagira inyifato nziza muri duke ugashima Imana kuri duke ukitaho uko duke ugatanga ingufu zawe zose kuri uko duke ndiho wabona ko wabaye umwizigirwa kuri duke waciye inzira warungise sinyare mu ijuru. Imana ikavuga ati uyu muntu ni umwizigirwa namuhaye abantu 15 gusa raba ngene yabahinduye raba ubutumwa ariko arababwira aritanga wese ku bantu 15. Haleluya. Abantu baja kumanipira intelligence artificielle ngo nkama views oya suko ay ma views mu ijambo ry'Imana ma views ntaduzo no AI ba umwizigirwa ufite dukeya mugabo iteho uko dukeya nudusuzugure menya ko umutima wose ufite agaciro imbere yandiho reka nabashinga intaye gatoya 2008 niyo mwaka abasomye igitabo canje niyo mwaka wa mbere niyo mwaka naciye mu tegaragwa asha singe no uvuga hamwe utabona imbere utabona inyuma umuvuga ati muri gihe ubyuka ushima gitangaza man ndize kugasa ko gitangaza domusi uwo mwaka rero ndibuka je natanga kwandika muri 2006 nyigisho nandika ama email yaho nanuka ama email hanyuma hagira umuntu mu 2007 arampa site yiwe muri Canada tamunwa iraba azaguha site ni yanje iri ngaho tangura urikorera cyane kuyikorera ko nandika mwanya wose ukwezi amezi 2 amezi 3 none hari umuntu akora bisoma ntiyumvira mbe ashara umuntu akora bisoma mukajya byo byose ngira akora bisoma sinzi ngene baraba bisoma nguma nandika hagera igihe umusumwe hari umuntu anyereka ati ego ashobora kubiraba ahanyereka yuca gutya sanga kundwi 35 personnes narasivye
naronse inkomezi 35 personnes cyukuri baranyumviriza reka nkomeze rero yumvi 35 personnes inkomezi nagize muri abo 35 personnes naritanze ntabanzi ko bariko barandika ndarondera ngene noshaho bandike email unyandikiye yes turi kumwe Imana rabo ubwizigirwa kuri 35 35 mwijuru avuga ati uyu mugabo tugire foi tugwize la multiplication iva kugwizigirwa niyabona uri umwizigirwa kivuga ati uyu muntu nimba ariko arashima nimba ariko aritanga kuraba nuvuga yuko yamaze kuba prepare namaze kubona ko umutima wiwe ntariko arabarondera ku ikashi ntariko arasaba amafaranga ariko araba imitima Yesu yapfiriye dufise kumwe dufise vision imwe abona nka jewe raba ongera suka amavuta nta mashimwe ukoze ngo suka amavuta aho niho bipfira rero ni muri sensible Imana yagize inama mu ijuru iraraba yuko ndiko ndabona nkayo ikibwira abamarayika basuke umura akwiyagira inyota umuriza iyo ugiye kwitega igitangaza amaze kuvuga kuri kanguka abazi igifaransa muze mubiza samedi mu gifaransa hari amatemonyage ateye ubwoba nta samedi ata muntu avuga ko yakize sida cyangwa kanseri rero abagenda kuja kuri kwa muganga bagira amateste parfois 3, 4, 5 kugira abaganga batuka ngo urondera iki nibishoboka nidusubira ariko abagenda bashinga intahe bagenda biteze hari wambwiye yuko wagiye umunsi wo kugenda kuraba teste kwa muganga barabe ngene bimeze kwa cha deprima bagenda ya deprime none biteze iki wagiye wa deprime umva wagiye wamaze kwemera ko nta kivamwo nicyo zo navuze ngere Imana ngo suka plus mwese bahunda abagutya batatu bagize gutya abana vuga ngo bandanya twavyumvise urumva iyo nyota uwo muriro wo kwakira iyo nzara niyo zokora igitangaza uriya mugore yakize amaraso arahagarara yagiye yibwira ati nkamukorako gusa byose bivana n'icyo witeze icyambere twacumvise rero fidelite kumwizigirwa cya kabiri Galatiya 6:20 murongo wa 4 Galatiya 6:4 5 ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe niho azobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite atari ku bwa mugenzi we suramo 5 kuko umuntu wese azokwikorera uwiwe mutwaro yumvise chacun portera son propre fardeau icya kabiri kikunda kuzibira abantu zituma basubira mu bugaragwa zikababuza kuguma mu gihugu cy'isezerano ni esprit impwemu yo kwigereranya n'abandi esprit de comparaison iyo niri mu isi gusa no mu ishengero irahari nirima mu bakristo gusa n'abakozi b'Imana irahari barahari jewe ndakwiza kuri hari abantu b'abakozi b'Imana baza kumbwira ba sincere bakambarira ati ebana uradukubise hasi ndabwe no twari muri competition naga turi umubiri wa Kristo nage mu bubiri hama 2022 doje ikorane hamko pastor arambwira ngo dushize hasi twese abo donc nicyo gushira hasi rero nagira nezegwa nagira ukuguru kumere neza kugira amagara meza umutwe uraryoherwa ukuboko kuraryoherwa ugutwi kuraryoherwa izuru raryoherwa kweku uvuga ngo muradupiga muko murakubitana donc kurabije cyo kwikompara ngo ya vraiment ngo yaronse contre ngo yaronse umugabo yaronse umugore abantu bazi gusenga mbega dusenga Imana yumva dusenga Imana imwe ivyo nivyo bikwica ngumwe wese n'umutwaro wiwe Petero yaje baza Yesu none Yohana atanga kubaza ya kazo ya Yohana Yesu aramubwira ati no mubwa akabaho ibihe byose bigutwaye iki wewe nkurikira gusa haleluya iby'abandi bireke amen kuraba iruhande
reba kuraba droite, reba kuraba gauche, reba kuraba imbere, reba kuraba inyuma, reba mu ijuru, reba isezerano, reba isezerano. Amadeni adakenewe kugira uronke telefone igezweho. Ibi ndabwira y'Uburaya, sinabwira mu Burundi, ko mbwira y'Uburaya. Muri Amerika iPhone isohotse ya nyuma, puf ku murongo. Ya bageze kuri konti 17 16 iri igikomeye nziza ikomeye, umaze umwaka umuyiguze uri ku murongo. Shaka 18 shaka 17 kwera iki dansa gasuzuguro. Uraza ukora vuga ngaho n'umubiri wawe, si mpwemo yawe kiravuga n'umubiri. Esprit ya comparaison irakuzibira, Imana ikihorera kugeza ngo muri kumwe. Uko nayo nuka masinyo aduga azogira igihende bavuga ati stop, gikombe kiruzuye, ikibanza cyawe si cyawe, subira hariya. Harabasubiye hariya, ariko imenya ino nyigisho ushaka gufata decision yo guhindura position, guhindura inyifato, guhindura imvugo. Haleluya, ataba shift winjiye mu gihugu cy'isezerano. Icyambere ukwizigirwa, ubwizigirwa, la fidélité. Icya kabiri esprit yo kwigereranya n'abandi, esprit de comparaison. Amen. Galatia 6:9 twame dukora ivyiza ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Turabaganuka nyuma iyo phrase ya nyuma, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Umva, igihe kizoshika cyo kwimbura ni ndiho yabivuze. Hariho esprit yo devancer Dieu, gutanga Imana, kwinjira amasezerano ku nguvu, gukanga abantu kuri gikoko ko washize ukatarashika. Timutwenge birahari. Uwo rero mu réseaux sociaux ni terrible. Ugashaka kwerekana, ugashaka kwemeza. Aho ibonera nuko hagize ikintu ashaka guvuza inzamba. Bazo banavuza inzamba. Yesu yavuze gusa mu Matayo 6 ngo ntimugende mu maki amabarabara amayira abiri kuvuza iki? Inzamba. Mbe inzamba aracyayisho. Inzamba niyo ushaka ko abantu babona icyo kintu. Iyo ugiye kukibereka, raba, hehe, naronse masters, naronse PhD, raba sha umugore wanjye nasa, iyo ni inzamba mayira abiri. Iyo niyo mpwemu ituma uba impatient, utihanganira igihe cy'Imana, ugashaka kwemeza abantu atari gushinga intahe mugara kwiyemera. Rero iyo mpwemu na nyene irazibira abantu, irabasubiza inyuma. Iyo mpwemu irakomeye mu ishengero. Abantu bari mu ishengero, ngabishengero ngana na profile yawe gacikumaria, puf raba yehengere kingana, subira muvuge ndabemeje. Iyo mpwemu izogusubiza mu karagwa. Nivyo uzogumuni mu bintu bisa n'ibikayangana mugabo utabuzima bw'Imana burimwo. Igikenewe n'ubuzima bw'Imana. Hari umuntu ashobora kuba ari muri jipe V8 undi ari kuikinga, wo kuikinga yuzuye ubuntu bw'Imana. Rero la grâce iri kuri we kuko yamaze kunesha ibintu uko ari bitatu: kutaba mwizigirwa, kwigeranya n'abandi, no gushaka gutanga Imana, gufata amadeni adakenewe, gushaka gushika ahantu ku nguvu. Haleluya. Nibingahe? Bitatu. Cyawira bare muri byo bitatu ahuri. Mana ishimwe. Kuko ibi bintu bireye, eka nabereka ijambo ry'Imana umugambi wayo. Umugambi w'Imana mu Lamentation 3 ni ku Ntimba 3:23. Lamentation 3 verset 23. Ouais, 22 à 23. 22 à 23. Soma. Nuko imbabazi z'Uhoraho, nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa, kuko ikigongwe ciwe kidahera. Chama arigisha uko bukeye,
23 ingene ari umwizigirwa biratangaje cyamarigije ko bukeye ingene umwizigirwa bigize gute. Rero ubushake bw'Imana si uko guma ari hahandi. Imana ishaka gutera imbere. Abakozi b'Imana Imana ishaka ko mutera imbere. Igikuru si kugira ngo ishengero rinini cyane ni kugira ivyamwa mu ishengero. Mu ishengero cyangwa itorero hakwiye kuba ivyamwa bya mpwemu yera bikagaragara mu ishengero. Ishengero cy'ubuzima rironka abantu binjira bihana bagahinduka. Igikuru ko abenshi igikuru ko bahinduka bagira ubuzima. Iyo niyo mugambi Imana ifise. Ubuntu bwayo rero bwama bwiyubura. Renouvellement chaque jour bwaba bushasha. Niba byahagaze bitiyubura ikibazo si Imana ni wewe. Bisaba utahura ubushake bw'Imana. Mbega uzoguma kwa kundi nyene. Amen. Nivyo hariho periode y'ubukagwa ubanza gucamwo kabengo ntaruma kubona. Sinzi ko abakozi b'Imana benshi barabibona kuri internet bazokwibona. Amen. Nawe ko 35 nanezerewe 35 maze amezi nkora cyane ako ndavuga ni abantu bazima. Hari abantu kamwe banyumviriza. Ko nabwiye n'amasenga Mana. Nayo bari umwe gusa nzovuga bunye mpumwe basi. Sanga humbe bagwiriye barenze umwe. Imana ishimwe. Utanga ushime kuri ivyo. Hari gihe uvuga abapastori barabanze gushinga ntabe benshi. Hari gihe ugira ishengero ukavuga ubutumwa ukibwira ko ubwira ibiti cyangwa ubwira abantu. Hakaba n'umuntu n'umwaza ukagenda mwibarabara porte à porte uko evangelisation ça ne marche pas. Ukagenda kugira kuri YouTube abantu ntarenga 10 bakumviriza none ni jewe niki. Oya, hari periode Imana iceceka. Ishaka kuraba none ko kurashaka ijana ufite 10 aba 10 wakoze iki. Banzu nyereke yuko 10 uri umwizigirwa. Niba abamwizigirwa muri abo 10 ukabitaho ukabasengera ukabaha ijambo rizima ugashima ku bwabo 10. Hey! Imana ivuga ati rero uyu muntu yabaye umwizigirwa kuri 10. Reka ngwize gatoya. Ikongere 5, ikongere 5, ikongere 10, ikongere 50. Ukuguma umwizigirwa ikibazo nuko abana abantu iyo babaye benshi baca bahaga. Sawa rero birakwiye ndashitse. Urashika. Uradesevye Imana ko yakwizigiye irakuduza none washize hariya ucushaka Satani avuga ati reka tungane rero. Satani yakorowe n'iki gushaka kungana n'Imana. Nashaka gusuma Imana yashaka kungana n'Imana. Kuko hageze ahantu ministeri yakuze cyane kuvuga uti kumbe ni jewe ndi gihangange. Oya wabanza kwita gihangange wa desevye Imana. Kuko wibagiye aho wavuye. Cyagiye warara hasi, cyagiye atarumwe yakuraba, Imana yaguhaye ubuntu, iraguha n'abantu, none ugeze ahantu utanguye kugira gute? Haleluya. Ani ndangirije. Imana ishimwe. Nizere ko hari abantu atari bake ngaha. Eka nanje simvuye nk'abandi naho bari babiri gusa. Bo kuva rino jambo. Kuko ijambo ry'Imana ngo umuntu umwe gusa yihanye. Yesu ko yavuze umuntu umwe gusa yihanye akava mu byaha. Ngo hari umunsi mukuru mu ijuru. Mwumviriza akantu. Umunsi apana munezero. Umunsi mukuru mu ijuru. Baravuza inzamba barasirimba mu ijuru. Kubera umuntu umwe gusa yihanye. Ariko urahamagara abakizwa hakaza umwe ngo Mana urandesevye. Wewe akudesevye gute kandi hari umunsi mukuru mu ijuru? Hari baranezerewe wowe ukora ngo Imana irakudesevye. Oya, nubwo yari umwe mu ijuru hari umunsi mukuru. Umuntu w'imwemo agira vision yo mu ijuru, abona nk'abo mu ijuru, anezerwa nk'abo mu ijuru, yifatanya n'abo mu ijuru, aha Imana icyubahiro n'abo mu ijuru. Haleluya. Uze guhindura rero inyifato, uhindura amasengesho, ntuze kwidogera itagenda neza, ntwidogere situation yawe financière, ntwidogere umugabo wawe adahinduka, abana bawe bakugora, ibintu bitagenda neza, umushefu wawe uhindure. Utangwe kurunga sinyo nziza, sinyare nzima mu ijuru. Sinzi igihe uzofata, igihe cy'Imana kigeze uzotangara. Ndiho abamugisha.